ndumva ibibazo byose babajije ngo birabajewe ariko ntimuve ngaho kubera ko muri gacha byumviro acho twaye Yannick yabaje ngo afite jewe nandika nk'umuganga mama because urasoma ibintu wanditse usanga bigoye kuko yavuze ngo yumvise amajwi ameze neza ati doke filime isa neza ati nimba atari banga ubakurije nk'uburyo bungana iki ibyo ashatse kubaza ikintu cya mbere kuva ntanguye iyi sinema nkora ireresi kubera kuyikunda ntitaye ku buryo nkoresha kuko amafaranga nkoresha filime n'Imana irampezagira iciye mu nzira zitandukanye hanyuma nkakora filime ariyo mpamvu uburyo nakoresheje ni bwinshi nk'uko mubibona namwe muri sinema ndabizi simpaka ndabuvuge yuko nuko Imana yabumpaye murakoze sibyo ikibazo cya kabiri kenshi yavuze ngo izo mara iyi filime ni ndende kubera ko ubu aka kanya tuvugana tumaze gukora ama episode 50 mu mama urazi ko ari ibintu bitoroshe warakoze ariko Imana yangiriye ubuntu Jesse nduha ndarushe cyane ariko Jesse nduha dufite ama episode 50 rero filime izomara umwaka wose bishobotse turashobora kongeza uko muzogenda murayikunda tuzobananya dukora kugira ngo tubandanye tubaryohere ndibaza ko ari ibyo hama Kent yavuze ngo 2023 waravuze kuzoshikana filime kure ugatumira n'abantu mu Rwanda Tanzania kumbe muri bukabasha je nzi ko mvuze biherera haje ego nari nagize lancement ubwo wari uhari niho nabivugiye hama nimba ari ibintu je maze gukora no gushikana sinema kuri kuko jewe ndamaze gutegura kuja gukinira sinema muri Tanzania ndariha itike y'indege jewe nyene ndagenda Nairobi ndariha itike y'indege jewe nyene kugira nshobore kwegera abatanzania muri abantu b'i Nairobi menye ngo bakora gute tuzokorane ivyo narabikoze nja Tanzania ndakora n'ama challenge benshi bazi ngaha tuba turi abasitari tugeze hariya tukaba abapipo ariyo mpamvu mugenzi wanje kundi igihugu cawe ukorera igihugu cawe uteze imbere kuko nta gaciro kuzobona mu mahanga nk'ako ugira mu gihugu ciwawe yewe umunsi ndatanzania gukorerayo naragiye mva ngaha nsezeye abanyamakuru mwese murabizi ndabasezeye kuri aeroport mwanterekeje n'ibyohero byinshi inzingo yana Jospin Star hama uwo muri Tanzania yambye ati uza gusanga abanyamakuru bose bamutegereje ngaha ndagenda nyine kabisa mu ndege ngenda nigi Kiswahili kile Kiswahili cha Tanzania nasemaje nambura kwiga neza kuramukanya imbere ya makamera n'imbere nk'uko ngenda nyine nikuramo ubwo ngeze Dar es Salaam hari mu ijoro duruka indege ngenda nyine mbonyura nako bakaraza nikikutana na watangazaji wengi itaendekaje ariko ngeze hanze ikintu nabonye abanyamakuru ndabura ikintu nabonye umukobwa afite agapapuro kanditseko aberi duwayo ndabona ko ari jewe cyangenda tigiya ni aya mwabeni wayo gani achabwira ngo sawa ngo ni vizuri kukufahamu ngo taxi ko pale twende yangeretse taxi tugende turagenda tujya muri quartier abantu quartier y'Igiswahili memwe yashaka nko mu Buyenzi ndajayo nja mu Rupanga ahantu mu cyumba ndicara n'uwantumye ko ndamubura mari iminsi 3 naje marariwe iminsi 3 naje marariwe bagi wa muragize kuza gutembera Dar es Salaam nagenda muri kwa steri pakia abantu usanga Dar es Salaam bagenda bafasha
bafashe uje nona nikakimaze gufata na bisi mugo murandayifata kera narayifata mugo mino misi nyene Imana yarafashije narusagatoro nyene sinuje gufata bisi suko gufata bisi ari bibi rero ndi Dar es Salaam ngacancomoka mutu nahinda vile chanubira kagenda mezi baza kwicara uko aha batanzana kazi mu mama afise angana shona imbere yawe ni vitu gani undo msari ndatemera Dar es Salaam ndamvayo wangu ufise nimba nakoze sene nyinshi zari mazitanu canke 10 ico nakoze ku kuguru k'umukobwa w'inzobe yarashe inzobe nyinshi mwarayibona turiko turakinira ahantu muri mu kabare tugiye kuri sene yo mu nzu umukobwa asangana umubire aja mu rukundo mpoze ku kuguru iyo foto niyo yatrendinze hose muravuga ati Abel yuko nadufanyia vitu vizuri kubera abantu mukunda amaguru y'inzobe nuko nadufanyia vitu vizuri kumbe sina amani n'amayu rero naragerageje kujana filime hirya no hino nigeze nkunda kwishura ariko nasanze nimo ama challenge menshi hanyuma mu Rwanda najanye filime narakoze collabo ya East African Love filime nziza nakoreye lancement n'abanyarwanda kandi filime yashoboye kugira kure nkora n'uburyo bwinshi urumva naragerageje so urumva rero byo wavuze ndabikora kandi neza cyane agwachukua kukweli kipo utabazanye ko nabo nibyari ngombwa muri ibi twako turakora ko ari makanda batumeko ariko ngira ikindi gihe bizogenda neza uwa gatatu ni Malove yavuze ngo je si muganga vre ibintu nanditse kandi bisome nigora yavuze akantu mbonye mu gaje yavuze ngo nabonye wakoresheje abatandukanye bo mu migwi itandukanye target yari nta target yindi hari uretse kubandanya dukuza urukundo muri sinema ndundi mu cyama kandi Imana bidushoboje n'abandi mwese nitubikora ko muze kudushigikira muzozi sibyo niyo target yacavuga ati uri kurategura gukora ibikorwa byo hanze uzokorera hanze ngo biranurwanurwa n'ibiki mbo umuntu w'umugabo yamana imigambi nimba uri ngaho utagira imigambi ufise ibibazo shaka kugira imigambi kuzoja muri Amerika aho uri uvuga kwakira filime Imana izobikora bikunde canke upfe bidakunze nta deni ntituzoja kwishyuza ngo tuvuga kugiye utagiye muri Amerika rero warabivuze ntituzokwishyuza rero je nanje nabise imigambi myinshi yumvira ko mengo noja gukorera hanze nkasoja za Dubai n'ahandi ariko nimfa ntabikoze nimuzoreka kumpa kumva nabise imigambi ariko ntabikoze ntakundi rero Imana ibishoboje ibintu bizogenda neza rero kugira singende mvuze je nyene reka nabo bagira akantu banyunganiye muri tutuma jambo make kugira tuvenga tubana yizi program Jeje numva noterera ku kintu wavuze gushirikirana kuba twarakinije abandi bakinyi nivyo twe nka G5 production tumuryango mwiza cyo ni cyambere rero ku rukundo dufitanye twarabonye tutogwiherera mu twe twenyine turavuga ati reka turusangirane n'abandi rero muyumva gusangirana n'abandi abasineyaste hano mu Burundi dufise bafise amatalenti akomeye akuze barazi batinga neza ni benshi usibye ko casting nari nkeneye nabonyemwo Mimimi Hey ariko nibisobanuye ko ari we wenyene azogumagarara cyangwa ari we wenyene ari we wa nyuma nibyashika tugategura iyindi tukiyumvira abandi tuzobatumako kandi ndizera ko muza kudushigikira cyane cyo numva noterera murakoze ibyo nari kuvuga wabimaze gusa reka ndabashimiye ukuntu mwaje kudushigikiye Imana irabamubwira Nubisekira abagore reko ndagigire ko yashatse kuvuga ngo kugira ngo hitimo abakinyi mwaje bibinisha mwaratike icyo yashatse kuvuga ikintu twaravye tubanza kwandika ireresi yacu tumaze kuyandika ninde twoha ibirori rero
nuraba filime yacu ndazi kuzogaya uzosanga aho twahaye role twazibaye kubera babishoboye aho nahejeje wewe jena ngonyanyiko yanyu bavuga ko yavuze ngo ko filime ari ndende numva n'ama episode 50 bishitse mu gashanirana byogenda gute ese filime yobandanya cyangwa yocika ikintu cya mbere mu byo dusaba Imana nuko ko gushanirana kutubaho ibyo dusaba Imana ariko nanone Satani abikoze tugashanirana nukuri ko Imana nta filime izopfa kuko kuva dutanguye nta gikorwa urabona tumishe kubera ngo umuntu iyo bishitse turamenya uburyo tubihinyanyura mwese murabakinyi ba filime turabicisha ku ruhande hari inyuma tubananiza urugendo rero ntugire ikibazo kandi abo turi kumwe ndazi ko nabo nyine bararyohewe iki gikorwa ntibazoshima ko tubacisha inyuma cyangwa ngo tubice bakiriho ninde muntu akunda gupfa kiriho urazi muri filime kukuye kukwandika ko wapfuye ntabwo kiriho uzize amanyama yiwawe bakakwita ko wapfuye kandi ntacyo bindura ko sene filime ya Lesina yica kubera wewe cavuga ko wagize yagisida wagiye wari waduze ruguru umaze gushaka ubwonko rero ntugire ikibazo bizogenda neza okay ubu nawe Senga yavuze ngo filime nyinshi muzishira YouTube eske hazindi platform zishobora kubaho mwokoresha kugira ngo mushobe kunguka platform zirahari kuko n'abantu b'imiziki babikora ariko rero twe turana eske izo platform tubisiri ko tubisa abo turara nimba batatu baba muri YouTube ari gratuitement en fait regarder le cinéma pour le YouTube c'est la gratuité kubera ko n'amamega yawushiramwo ubiraze niya yandagenda utabiraze niya yandagenda muze mureka inzigo ko ni nko kubusa rero tugiye gushira muri platform ngo ndazi platform ni muwa muntu akukunda byanyabyo akavuga ati ndumva nojayo ninamuraba hari igihumbi gica kija iwe ariko nuba ari ubu twebwe ubunye urabura nk'umuntu ngo mbere bahora kurana wagira jeme ngo ngurangwa musteri ngo jene nagize jene urazi ngo arunabana jesiga niye no kuja mu bubari kubera umuntu wese ajoze bacambwira ati ngurira ikiyenda nagize jene nibaze rero urumva rero ubwo buryo n'icyo bushobora ariko uko iminsi izogenda irajya imbere tuzobigiraho usanga izo platform turazigezeho kandi hari undi abagira ati mbe mukora sinema kugira mwinjize ni simbo mukora kugira mwinjize cyangwa kugira mwiryohere umuntu wese akoze ikintu n'ukuri abashaka kuganya sibyo abashaka kuganya mugabo utumutse ntabwo ucubireka kubera urabikunda reka tugume abitubogeyemo ngo babidoteye mu rushinge je nka je filime kuyireka byarasi je n'umuntu bandondera kugira ngo bantere ubwoba ndayihebe cyane sinabyumva je nzogina filime kugeza mvuye n'imahanga nzoreka nungutse ni sawa inyungu zije ni sawa ariko n'umuntu zitazoza tuzokora kuko nabivuze Imana irabisubwiriza agira iciye muziri nzira hanyuma yongera arabaza ati none niba waragiye hanze ntibakumenye ubu uriko urakora iki kugira bakumenye nta kintu wokora kuruje hanze bakumenye we nk'umwana w'umuntu uretse Imana wene nkaba wamugani wamuririmbye ari ngo Imana barakwanga kwemera ikakwemeza n'abantu umunsi hagaze Imana ishatse izonyemeza Afrika Amerika Uburayi isi yose byose biva kuhoraho ntabwo ubundi azima wongera kugere Nairobi bose bakuvukamire uretse Imana yonyine yoshize inzira bagabanije rawa meye Imana yonyine bigire gusa ngo uramumenye wewe nananakuzi
nakuja mukunda umupira ukawuraba ngo twebwe twatsinze ngo tunapiga mbere ntibanakuzi ntaki ariko ukamukunda umuntu ukamupfira rero natwe bw'Imana azogira twemeza abantu ndagiye kizongera mwe mukore dukore dukoresheje ingufu hazogira igihe bigende neza hama umurikire uzoshikayo harundi abaje ngo mbe muri G5 biteguye gute kuduha impinduka muri sinema zimeze ukundi bitandukanye kandi ikibazo umengo yashira kiri tumbereza kuri realisateur je nandishima kuvuga nuko muri G5 tuhora twiteguye ariko inyuma ya byose murabizi ko abari Imana idushoboza rero Imana ikomeza kudushoboza tuzokomeza gukora ibintu byiza. Okay, murakoze cyane ibibazo tugejeje ngaha ndibaza yuko nuko tuguma tubana sivyo byotuma muba ngaha mutabuye filime gusa Imana ibatabuze murakoze genda mwicara